Twongeye kwifuriza mugoroba mwiza canga ijoro ryiza bivanye naho muherereye hose abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Turi kuwa mbere w'indwi nshasha twotanguye turi kwigenekerezo rya gatatu ruhuhuma 2025 kaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no mbonesha kure yacu ana yanya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka muri ko biravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese kubatwumviriza dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu nyuma yuko hakomeje kuvugwa amagara atifashe neza y'umunyamabanga umukuru umugambwe Reverend Kuriyo, hari benshi bama bakomeza kwibaza niba ingwara yiwe yoba ifise rero ahihuriye n'ibya politike canga se yoba ifise n'ubundi ahihuriye n'ibindi bibazo bimwe na bimwe yagiye aragirana n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye nkuko byama bigaragara. Icyakora amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira nuko ingwara ya Reverend Kuriyo ibigaragara cyane, ndetse amakuru yamara dusumira ari uko benshi bemeza neza yuko iyo ngwara yafise abihuriye n'ibibazo bya politike. Ni mu nyuma yuko abatari bakeya twayaze cane imbere mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no ku ruhande rw'abanyagihugu abenshi bemera ndetse bakanakunda Reverend Kuriyo kurenza uko bakunda rero Evaristo Ndayishimiye. Aha niho nagenda bamenyesha yuko rero Varisto Ndayishimiye yabonye yuko bishobora kuzomukomerana, aho rero yoba yarabwiwe yuko mu gihe atokwikiza Reverend Kuriyo kurongora n'ikiringo ca kabiri nga mu Burundi bizoca biramubana ibibazo biremereye cyane. Icakora biragoye kwemeza canga se guhakana kuko byose birashoboka, ariko kandi Reverend Kuriyo ni umugabo afise igikundiro cyane ku ruhande runini cyane rw'abanywanyi ba CNDD-FDD bayoka nkuru nziza. Uyu bisa nkuko rero ari we abahagarariye, nubwo rero byagiye bimukomerana nkuko bizuma bigaragara. Uruhande ruyoboka Perezida Everest Ndayishimiye nago rero rumufata nk'umuntu abangamiye ibyiyumviro byabyo kwikura ko rero ibyiyumviro bya Sogo nkuko bizuma bigaragara. Turarabira hamwe rero uko amagara yiwe akomeje kugenda yifata ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda birakomera, ariko kandi ndabamenyesha yuko nyine amakuru batifashe neza nkuko amakuru yo maradushikira aho isaha ku isaha ushobora kujya kumva ukumva aracikanye. Icyakora kandi nanone iyo umuntu atarashiramo umwuka canga se uko byogenda kose abantu benshi bizera yuko Imana ifise ibyo ikora, bizera yuko Imana ikora imirimo kandi ikora byinshi. Ahangaha rero benshi barasigaye kwizera Imana mu nyuma y'ikavuye mu gihugu cy'u Burundi akarungikwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya, gushika ubu ngubu akaba yararungitswe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nkuko bizuma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakomeza kugenda badusumira ndetse amakuru avuga yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Mu nyuma y'uko kandi nga mu Burundi abanyagihugu benshi bakomeza kugenda biyamiriza ibikomeje kugenda biragaragara, ndetse n'ibara rikomeje kugenda rirebonekeza cane uko bigendanye n'abasoda b'abarundi bararungitswe muri Republika Iharanira ya Kongo, ndetse umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza akaba aherutse kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ngaha mu Burundi n'ubundi ibigendanye n'igisoda cararungitswe ku butaka bwa Kongo atakibazo bafise, ndetse agasigura yuko amapozisiyo yabo yose yo bahagaze neza, ariko tukabaganiriza tukababwira inkuru regendanye n'umusoda aherutse kugaragaza yuko rero atapozisiyo nimwe bafise, ahubwo tukaronka amakuru agendanye n'ibiziga by'abasoda bamwe rero byagiye birazanwa nga mu Burundi, abandi bakaba ariko baravurirwa nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Uyu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi cyangwa umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje kwemerera ndetse no kwemeza neza yuko mu Burundi hari ibiziga by'abasoda bari bararungitswe mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Icakora yavuze yuko ibitigiri atari byinshi, ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru twaronse y'umwe mu basoda bamaze umwaka barakorera mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo, yasiguye yuko n'ibitigiri by'abasoda ndetse na bamwe bagiye baragwanira amwe bigaca MTS higarurira ku buryo badafise uburyo rero bwo kujya gutora ibiziga by'ababo.
yanavuze yuko kandi hari bamwe bariko baravurirwa nga mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge mu Burundi. Icakora ntiyavuze ibitigiri byabo nk'uko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya. Turagaruka kubigendanye n'ubuzima bukomeje kugenda bugaragara nga mu gisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije, turifashisha umwe mu bamenyesha makuru bacu yagiye gutembera muri icyo gisagara mu nyuma y'uko umuhari wa MTC umaze kukigarurira, ariko kandi tukaba turarabera hamwe uburyo ubuzima buhagaze. Hari bamwe bishimiye kuba rero n'ubundi hari bamwe rero bishimiye kubona rero n'ubundi uyu muhari wa MTC ugerageza kubasha kuba wofata icyo gisagara mu nyuma y'amabara ndetse n'ubugome bwagiye burakigaragaramo, ariko kandi ku rundi ruhande hari abafise impungenge zigendanye n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mwese ndabashuje kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane, ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri nombonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru karavugwa mu karere k'ibiyaga binini ijya na hino mu isi, ariko twibanda no kuyari ko aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza rero muri mu Burundi, abari i Bujumbura, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, Gitega, mu makayite ndetse n'amaprovince amwe namwe ndabahaye ikaze. Abari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze. Arugambirije ngaha byona kwanditse sabone kugira uco baronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze kuri mwebwe mwese, nyemerera tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa ndetse ahakomeje kugaragara byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Reka duhere ku makuru agendanye n'ingwara. Hari bamwe bariko baribaza bati ese ingwara ya Alvera Ndikuriyo iraharaho rero yo bihuriye na politike y'u Burundi. Aha ngaha biragoye kuvyemeza kuvuga yigo cange oya, ariko kandi mu gushishoza canga ubaye warabanye natwe guhera dutanguye kugaruka kubigendanye n'ino ngwara, wokomeza neza yuko ari yego, kuko nagenda bahereza byinshi byagiye biribonekeza ndetse n'ibiboneka yuko Variso Ndayishimiye yo bafise umugambi ndetse ari no yagenye agomba gusubira Alvera Ndikuriyo nk'uko bigaragara. Icakora aha biragoye kwemeza cange guhakana kuko byose birashoboka. Nabamenyesheje yuko rero Reverend Ndikuriyo ni umugabo afise igikundiro cane cane ku ruhande runini cyane rw'abanywanyi ba CNDD-FDD. Aho nabamenyesheje yuko rero uyu mutegetsi afise n'akagwi karemereye cyane kajejwe kuba ko mwamamaza ndetse kajejwe kuba gakora ibishoboka byose kugira ngo rero ibintu bice biragenda neza, aho yuzwe neza yuko ashobora no kuzorongora Uburundi. Cyane cyane abanywanyi ba CNDD-FDD banayoboka Petero Nkurunziza, umuhisi yahoze aratwara Uburundi. Uyu bisa nk'uko rero ari we abahagarariye, nubwo rero byagiye bica biramukomerana ubundi biramukoraho. Uruhande ruyoboka Perezida Evariste Ndayishimiye nabwo rero rumufata nk'umuntu abangamiye ivyumviro byabo byo kwikura ko rero ivyumviro bya Sogo nk'uko bigaragara. Aha rero naho rero byagiye biranyegezwa kugira umugambwe CNDD-FDD ntusambuke. Iyo migwi ibiri rero irahari kandi yaranahanganye cane cane. Burya n'ikiringo ca Reverend Ndikuriyo rero co kurongora CNDD-FDD gisa n'icaheze nk'uko byoma bigaragara, akore nayo mpamvu Variso Ndayishimiye yoba yarakoreze ibishoboka byose kugira ngo ace aramwikurako. Ariko kandi gusubiriza uyu mugabo si icoroshe, kuko rero byo konona byinshi muri uyu mugambwe. Imbonera kure nka zose mu gihugu rero zumva cane Reverend Ndikuriyo, abagumya banga nka bose baramuzi cane cane. Murazi yuko rero yanabagendeye mu mazone yose agize igihugu, hajya ni ariko rero arata umwanya oya yariko akora icyazi neza ibyateye ubwoba Perezida Variso Ndayishimiye.
uruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye kwikora Reverend Kuriyo rero biciye mu nzira z'ibirozi birashoboka kuko rero si ijya mbere byo babikozwe kandi mu bihugu byinshi birakoreshwa cyane ariko kandi ngaca mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ikindi naco abategetsi aba bategetsi Uburundi bufise uyu munsi barafise abanzi benshi hirya no hino kubera ubukozi bw'ikibirero bwabo. Kumenya uwugiriye undi nabi rero si icoroshe. Icyakora kuri ino ngwara Reverend Kuriyo haragijwe cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko akanahi abo bantu rero bazokwirahira kubo nyine ubwabo kuko rero abarundi barayamaze ngo agatu gatekeye rero amahwa karimena nkuko bizoma bigaragara. CNDD-FDD naho rero yibaza ko rero izotwara imyaka myinshi cyane ntibizokunda kuko rero hagati muri yo rero baguma bategana amabombe abandi binyuma rero bakabatega ayandi. Ubukene buzura inzara yarateye abarundi nabwo rero ni bombe mbi cane umunsi zaturitse kizoba ikibazo gikomakomeye cyane kuri abo mubona rero bahaze uyu munsi badasiba rero gushinyagurira abarundi bo batunze nkuko byoma bigaragara. CNDD-FDD ntiyari mbi cyane ariko kandi abayobozi bayo nibo babi. Misiyo y'abajanye rero mwishamba siyo bakiriko bibereye mu bindi. Muri make rero barahemukiye abarundi na cane abahutu bita ko rero barwaniye agateka kabo nkuko bigaragara. Gushika uno mwanya Reverend Kuriyo ariko arafashwa n'ibyuma bimufasha guhema neza nkuko byoma bigaragara ariko kandi biraboneka ndetse bikaba binagaragaza neza yuko ngaha mu Burundi mu gihe n'ubundi azoba agarutse canga Imana imugiriye ikigongwe igaca iramutiza ubundi buzima. Icyo mwomenya neza nuko ibintu bizoca birafata indi sura canga ibintu bizoca birahindura isura ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kugeza ubu rero harakomeje kugenda yemezwa neza yuko n'ubundi uyu mutegetsi agwaye kumva za politike ndetse kubigendanye n'igikundiro yasanzwe arafise mu mugambwe kurenza umukuru w'igihugu c'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Ntituzomenya aho bizoherera ariko kandi gushika uno mwanya abarundi bose barakomeza kugenda bibaza impamvu leta y'u Burundi ikibereye mu gacerere nkuko byoma bigaragara. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yemeza ko rero hari ingabo z'u Burundi zarapfiriye muri Kongo izindi zikaba ziri kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge ariko ngo ibitigiri sumurengera kandi birasanzwe. Uyu mutegetsi abivuze mu nyuma y'iko rero mu misi iheze nabwo yaramenyesheje abamenyesha makuru ko amapozisiyo yose y'ingabo z'abarundi muri Kongo ahagaze neza. Icyakora ibyo ngibyo byaraciye bimenyekana neza yuko atari ukuri nkuko amakuru yoma aradushikira. Gaspard Baratuza yemeza ko ingabo z'u Burundi zigiye rero kubandanya igikorwa cyo gufasha Kongo rero kugwanya umwansi biciye mu masezerano y'ibyo bihugu bishika muri 2. Mu kiganiro umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yaragiranye n'umumenyesha makuru Diane Nininahazwe. Gaspard Baratuza yaratanze umuco rero kubimaze imisi bivugwa ko hari ibitigiri by'umurengera by'abasirikare b'u Burundi baraguye muri Kongo abandi bakaba bariko rero bavurirwa mu bitaro bya gisirikare ngaha mu Kamenge. Muri kino kibazo rero Gaspard Baratuza ntahakana ko abasirikare b'u Burundi badashobora gupfira ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko rero batagiye gusigana amashugwe ariko kandi abapfuye barapfuye mbere. Hari n'abariko rero bavurirwa mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge bashika 8 ariko barasanzwe cane. Uwavugira igisirikare c'u Burundi yemeza ko ingabo z'u Burundi zigiye kubandanya kugwanya umwansi ariwo rero muhari MTC biciye mu masezerano ya Kongo n'u Burundi bumvikanye ko kandi rero avuga ko ingabo z'u Burundi zahagaze neza cane. Ibyo biri uko rero mu gihe umubare wa MTC ugwanya ubutegetsi bwa Kongo inyuma rero yo kwigarurira igisagara ca Goma kiri mu Kivu muri Kivu y'uburaruko nawe rero warayitangaje ko rero ugiye kubandanya ibitero bishika rero ufata ibitero gushika rero ufashe Kinshasa yose ugakura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Gaspard Baratuza avuga ko ayo makuru rero atayumvise ariko
ko ingabo z'u Burundi zizobandanya gufasha iza Kongo kugarukana amahoro n'umutekano byanze bikunze nk'uko bizoma bigaragara. Ibi kandi bibaye mu gihe amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira agaruka ndetse anagaragaza kuri byinshi by'amabiriko biragaragara cyane cyane ibyamaze kugenda birashimangirwa n'abategetsi bamwe bamwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru akomeza kugenda adusumira muri uno mwanya aremeza ndetse akanagaragaza neza yuko ngaha mu Burundi nubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza ahengeshanye ndetse anavuga yuko ibintu byoba byifashe neza ngaha mu Burundi cyane cyane ku basoda b'abarundi ndetse n'abapozisiyo yabo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda atugera muri uno mwanya yemeza ko mu Burundi usibye rero kuba avuga ko hari abagwariye mu bitaro bya Gisagara mu Kamenge, hari n'abandi benshi cyane ku buryo rero atari 8 gusa, aho n'ubundi yirinze kuvuga neza ibitigiri byabo, ariko kandi amakuru dufise akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko ibyumba bimwe bimwe byama byitabwaho rero cyane cyane iby'abana ndetse n'abagore nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko rero nibyo nabyo rero biriko birakoreshwa nk'uko bikomeje kugenda biratugeraho nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Ibi rero birerekana ingene abasoda b'abarundi bagiye barapfira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rugero remere cyane ndetse no ku rugero rutigeze rurabaho. Ariko kandi uno mwanya amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko Burundi bwa buriko burategura iyindi batayo imwe izojya kwifatikanya n'izindi zishika muri 17 zisanzwe zirakorera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibibaye mu gihe n'ubundi buzima bwomaze kugaruka mu gisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije nk'uko bizoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya n'ubundi bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko rimwe na rimwe baca barafise ubwoba, ariko ubundi ku rundi ruhande bikaboneka yuko biteguriye neza n'ubundi ndetse atanicyo boca barinona. Umuhari MT3 urakomeza guhamagarira guverinoma y'Kinshasa gukora ibishoboka byose kugira ngo bifatikanye mu bikorwa bya misi yose byo kurabira hamwe ingene bugarukana amahoro n'umutekano. Icyakora leta ya Kongo bwana Tshisekedi n'abandi bategetsi bavuga yuko rero biteguriye kwivuna umwansi mu buryo bwose bushoboka mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohangana nawe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku nkubiri igendanye n'ibya politike nga mu karere k'ibiyaga binini ikomeje kugenda igaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biratugeraho. Umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda Madame Yolande Makoro yaragaragaje ko imyitwarire ya Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ataco ifasha rero mu kugeza Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku mahoro, ahubwo ko abasirikare be bakomeje gupfira muri icyo gihugu kubera inyungu afise rero mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. N'ubutumwa Madame Yolande Makoro yashyize rero hanze ku rubuga kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Ruhuhuma 2025 yarasubizaga ubutumwa rero burebure cyane bwashizwe hanze rero na Perezida Cyril Ramaphosa arongoye leta ya Pretoria muri Afurika y'Epfo, arashimangira ko adateze gukura ingabo ziwe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ko ahubwo ari kureba uko rero zakongererwa ubushobozi haba mu mubare ndetse n'ibikoresho. Nicemezo Perezida Ramaphosa yafashe mu nyuma y'uko rero mu burasirazuba bwa RDC hamaze gupfira abasirikare bashika muri 14 b'Afurika y'Epfo, ni mu gihe kandi abandi baheze hafi y'ikibuga c'indege Igoma mu nyuma y'uko M23 ifashe uyu mujyi. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri RDC aho rero zifatikanya n'ingabo za RDC zizwi nka FARDC kurwanya umwari wa M23. N'ubutumwa rero butavugwaho rumwe kuko rero Cyril Ramaphosa avuga ko bugamije kugarukana amahoro n'umutekano mu gihe abandi bo bagaragaza ko izi ngabo ziri ku rugamba kandi M23 yiteguye kuzirasaho nk'umwanzi. Bari bahanganye ku buryo buremereye cyane. Abinyujije ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter
Madame Yolande Macron yaragaragaje neza yuko Perezida Ramaphosa arakwiriye kubwiza ukurira abanyagihugu be ku mpamvu ingabo zabo ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati abanyafrika y'Epfo barakwiriye kumenya ukuri, ntabwo ari ugufasha abanyagihugu ba RDC kugera ku mahoro. Uri kohereza ingabo zawe ngo zirwane rero intambara ya Perezida Tshisekedi yo kwica abanyagihugu be, kandi imvugo nk'izi rero nizo zituma Perezida wa Kongo rero akomeje gutsimbarara ku gihe ibibazo rero bikomeje kumubaho. Madame Yolande Macron yarakomeje agaragaza ko rero Perezida Ramaphosa yohereje ingabo muri RDC kubera inyungu rero ahafise mu bijyananye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati bwiza ukuri rero abanyagihugu bawe kubigendanye n'inyungu bwite ufise rero mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri RDC. Ikibabaje nuko rero izi nyungu rero ari z'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari gupfira muri Kongo. Madame Yolande Macron atangaje ibingibi kandi mu gihe hari amakuru avuga ko Afrika y'Epfo iri muri gahunda yo kohereza izindi ngabo n'ibikoresho muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 igeze rero mu rugamba, avuga ko rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ivuga ko rugamije kubohora abanyekongo by'umwariko abavuga ikinyarwanda bamaze igihe kinini cyane batotezwa. Umwuka mubi urakomeje kutaba mwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo biturutse ku majambo Perezida Cyril Ramaphosa erutse gutangaza ku ngabo z'u Rwanda aho yazise inyeshamba. Aya majambo yaje gusubizwa na Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse amumenyesha yuko ingabo z'u Rwanda atari inyeshamba, ari igisirikare cy'u Rwanda ku buryo bweruye ndetse no ku buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu n'ubundi ibigendanye n'umwuka mwiza ku mpande zombi urakomeje kugenda uba muke cyane ku buryo benshi bashobora kuzumva ibindi n'ibindi. Aha niho bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyamara iyi ngwano y'umuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubwayo ishobora kuzoba n'ubundi iy'akarere kose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu urugamba rurakomeje gukomera ndetse no gufata intera muri Kivu y'Amajyepfo. Icakora umware wa M23 ntoyengeshanya ndetse ntunajya umunwa mu kugaragaza ko witeguriye kwigarurira n'ibindi bisagara bimwe na bimwe. Mbashimire, tugaruke ku munsi w'ejo.